Inyigisho yakiriwe na Abu Huraira radiyallahu anhu aratubwira yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati ya'ti ala nasi zaman la yubali almar'a bima akhadha, ati hazogera igihe cyangwa se hazoza igihe umuntu uzosanga atigira cyangwa se atazokwitwararika ivyo arose. Bijya bintu arose, bijya bintu atoye, iyo abikuye atazokwigera yitwararika aha kuri ico kintu. Amafaranga la yubali almar bima akhadha almal, amahera, amatungo ntazokwigira yitwararika ukuntu ariko arayarondera. Amin halalin au min haram, arabe yuko yoba yatoye cyangwa se imitungo ayirose mu nzira yaziruwe n'uhoraho cyangwa mu nzira yaziririjwe. Umuntu uzobona yegeranya imitungo gusa yaba mu nzira yaziririjwe ya haramu ataco bimubwira, yaba no mu nzira yaziruwe ataco bimubwira. Umuntu yegeranye haramu na halali byose, yani amafaranga yaronke mu nzira mbi, yemera shurashure kugira ronka amahera, yemera beshe kugira ronka amahera, yemere ashobore kwica kugira ronke ya matungo, yemere ashobore guhemuka kugira ronke ya matungo, yemere ashobore kunyaga mugenzi we kugira ronke ya matungo. Ati rero kino gihe kizogera, agiye kuraba nico gihe twagezemwo. Ati rero ibi ni bimwe mu bimenyetso by'umunsi umuhero bizokwereka yuko umuhero w'isi uri hafi gushika, aho umuntu azotora amatungo atiriwe araraba inzira ayarosemwo, yemera acumurire Allah subhanahu wa ta'ala, acumurire uhoraho, ariko abone yuko afise amatungo. Imana iturindira amatungo nk'ayo. Tuko duniani kulingania dini, tuwafunze mema yaliyo kitabuni, kwenye Qur'ani na sunna za peponi na akhera pia.